kenshi kubaronka biragoye kenshi uronka aba indesirable mu club kanaka canke ukaronka babandi iyo ushoye kubenteresa gose fata par exemple nko kwa Vision Vision interested gose abakinyi bakina mu migura ko arimo bakinyi ba Interstar abakinyi bandi bazana ariko yo ni kubera abenteresa neza ikabemerera ibintu kabisa byumvikana kandi bisa neza kuyandi ma club burya biba bigoye murashobora kumvikana kuri recruitment akakumvikana ku mushahara ariko akaraba akavuga ati sha iyi club harahitongeza ukaduta akavuga ati irashobora kumanuka reka nigumire tufate par exemple reka nigumire muri inde muri Musongati hoho iyi singira nubwo ko yomanuka c'est vrai sinkina ariko ntagiye nzoronka umwanya rero kuri Muzingo no munsi kuba iri muri mu mwaka wa kabiri première division nibaza yuko ahashobora kugenda umuntu akavuga ati jewe ndavyize mbonye ngene vyagenze kuri Mutombo Fabien ndabona yuko ashobora gufasha baba bahungu yazanye Hervé kuko kusezera abantu 15 ni benshi kubasubiriza ni igikorwa gikomeye biba vyerekana umukoca afise ijisho rikomeye avuga ati jewe narabonye abamwe mwanafashe cyara bakinyi ari umukinyi yitwa yakini biye yitwa Trésor muri kwa mu ujya mukinyi jewe nk'ikina 3e division arakina ariko zari umukinyi mwiza ariko hari atagishoboye imyaka rero cyumvikana wewe yaramukiniye isezo imwe ariko isezo yindi nabwo ati ntiwo yinshoboza vraiment no kuri merci beaucoup ariko hari abandi bana baba baharavuga ati warampaye ibi sawa ni bon ufise ugwego rugera no musi Hervé ntakeneye babana ata experience bafise akeneye abana avuga ati okay narabonye première division ngene imeze si yabana umwana arashobora kinira match nziza ariko ntagutsindire match kubera iki hari ukuntu afyina ariko aravuga ati ubu rero cette fois hari ikintu ndiko ndarondera soit ni big force soit ngero gikombe c'est possible vyose akavuga ati rero nkeneye abantu d'experience atari babana ushobora kina match yumvira rero match ushobora kina Edgar ukayidomina bigahera match uyegarije cyangwa gusinze kimwe ku busa aho muri ico gihe ni ubona ati ndafise abakinyi ariko ntibazi ico bariko bararondera rero j'ai besoin abantu bafite experience babana atagufishina kuri mwe avuga ati victoire iteza kuboneka kuko tubona ko tubishoboye rero bazaye ko ari vyo ariko aragira nyuma yo kubara avuga ati abantu abakinyi 15 abasohora yinjiza abandi ndibaza yuko tuzobona Muzinga itandukanye no twabonye na saison passée yes nukoroka bona ko no munyezamu ni Mutombo Fabien Makakanya kabisa yamaze kuba yiyonga n'umugwi wa Muzinga novuga ati mu kiringo c'umwaka umwe akinira uwo mugwi wegukira igisirikare c'u Burundi duca nariya kwa message ngozi ona ko byabaye official ku munsi w'ejo ndetse nkuko twayaze namwe mu basanzwe begereye mugwi bamaze kuronka novuga ati umufatanya bikorwa nivyo nibashimye gushira agaragara icazanye ndovuga ati ni partenariat nshasha message ngozi nivyo Yves turazi ko mwakweze yarugarukiye ko ariko bumva ko umugwi wa hani wacu ca mbere kuronka novuga ati umufatanya bikorwa aba ari ikintu ciza cyane gose ndetse amwe mu masezerano mu byo bagiranye muri contrat harimo novuga ati kwamamaza cyane gose ariko no kwambara novuga ati izina ry'umpato nazashime kuvuga ariko Makakanya novuga ati asa n'uwamaze kuboneka ndetse imigwi yose haba kwandwa message ngozi ndetse n'uburongozi mufatanya bikorwa bamaze kubishira ahagaragara kumfatanya bikorwa ya Morese muri message ngozi umva ko ni intambwe ikomeye cyane gose mu mugwi tuziko uri kuraca novuga ati mu bintu bitoroshe Makakanya na message ngozi Yves yes nuko reka novuga ati tubandanye no mu bindi biriko biravugwa Makakanya bariko bategura inkino za gishuti tukiribwa message ngozi bafise urukino kiki novuga ati n'umugwi wa Kayanza United ku munsi w'Imana ni derby nivyo yibutanyerera ariko ubona ko ni muri ya ntumbero yo kwikazanura imigwi ubunye ni precision precision urumva arashaka kuvuga ati twe turi Muzinga twe turi Vitalo twe turi Vision murasaba mama camiko mukina nabandi c'est vrai abantu batavyemera hari abantu batavyemera avuga atoya mwe twokina tuzokina naba ni baragira demande hama abandi akavuga ati birakunda canke dufise nabarya iki
tuko turavyumva amaklub ariko arakina ariko umenya yuko iyi pre-season hari igihiba abantu bakagira ndayiteshwa y'amamacha mikatari meza hari igihe ushobora kuganira n'abantu club ya 3e division ya 2e division ugakina nka match nka dufate nka zini cheze 5 ugasaba ukinye 5 ukinyemo zibiri z'amaklub muri première division kandi yandi abaye soit turakinya na equipe zibiri za 2e division imwe kumbure ikomeye ya 3e division na zibiri kumbure ziduze muri première division muri ico gihe hari ukuntu kwipima kutaba gushemeye gose ariko nimba uvuga uti jewe division ngiye ukina na Aigle Noir ngiye ukina na Flambeau du Centre jewe ndi muzinga nkina na Musongati hari ukuntu wipima hamwe uvuga uti jewe nakira uyu tuzohura kandi azoba akomeye ariko uvuze ngo jewe singaye club ariko hari urwego uko kwipima hamwe uvuze uti jewe ndi Flambeau du Centre mfise match amicale nande na Panthère Noire Panthère Noire ashobora kuyitsinda facilement sivyo ariko simvuze yuko uyisumvye ishobora kuja gutsera cyangwa mukanganya ariko si urwego bwiza kwipima ko ipime kuri babandi uvuga uti jewe abaduhangane ndabe aho je no kusorera kuri yego Panthère Noire sidayiga ariko kikara bisiku gasanga yaduze c'est vrai ariko urwego si rumwe na Flambeau du Centre uravyumva rero ucishijemo kuri uyu gira buri match zitatu zaba muri première division abantu bati turi ku rwego rumwe turi kuri classe imwe dukine kuko nawe abashakura abakinyi bibuye nawe ushakura abakinyi bawe hama bagongana na babandi bakomeye ariko uvuze ngo jenge kugongana na club ya Regions Athletic iri muri 2e division ari ukuntu nyene utaba wipimye neza ariko c'est vrai biragorana no kuri ndabizi biragorana rigiye usaba match amicale n'umugwi ubwira ati twebwe muri planning yiwacu twaramaze guplanifya aho tuzokina wewe n'ukuri ntibikunda tuzokina nawe n'abandi bavuga ati oya ntibikunda oya ntitwokina ibiki ibintu nk'ivyo ari tuntu detaye barabirako canke baba bamaze kuba bategura pre-season yabo rero nibaza yuko iyo ugize abantu muganya urwego biragufasha nawe yo kumenya ati abo narokrise abo mfise ndabonye ingene kabisa bakina ndabonye ivyo nshobora gukosora ariko biragoye gushobora kuvuga ati première division classe novuga yo hejuru ukinye no mukina na club yo muri 2e division ibaye des fois santé pas comme zero kufasha ukina kipe mu première division yes nuko rokabona ko ni hino za gicuti imigwi itandukanye ibandanya ikina nivyo tabwiye ko message ngozi izoba iri mu kibuga ko munsi w'Imana itana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United kuva mu gisagara ca Kayanza ukabona ko sibo gusa zo bari mu kibuga ku munsi wa gatandatu hariya ku kibuga umuco kabisa mu gisagara ca Gitega umugwi wa Flambeau du Centre uzoronse wakira umugwi wa Olympique Star kuva mu gisagara ca Muyinga ukabona ko makakanya kabisa ni imigwi itandukanye ibandanya ikina inkino zitandukanye ndetse novuga ati kazanura yitegurira umwaka w'inkino 2026 ushira umwaka wa 2020 aya naya abona ko niye karavugwa hani wacu mu Burundi tumira gato yica twerekeza novuga ati no kubiravugwa ku mugabane wa Afrika hariya muri Sekafa Kagame Cup ubona ko inkino ku munsi w'ejo zabandanije ndetse n'ibiko biravugwa hariya muri Federation ya Senegal ibice bitandukanye bandanya bivugwa ahanari na cyane ku mugabane wa Afrika duca hariya muri BCAB Mirasil ndetse na Canal tuca tugaruka twerekeza no kubiravugwa ku mugabane wa Afrika. BCAB nk'uko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe ingurane isomero umushahara wawe igishu yawe mu masaha 48 gusa iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariya mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna
iyo ngurane isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. itura ishami rya BCAB ribegereye hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mu iterambere na BCAB. Shika mu iterambere na BCAB. Shika mu iterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Shika ndakurahiye birabahanga hacu wambaye ndabona ibintu ari oke ariko mu buzima uhitamo neza ni guhitamo umutekano wawe kwikingira no kwirinda. amahera ndabona furagura ya fisi ariko wapi ibintu si oke. none ubibona gute ibintu ni oke? ufise amafollowers y'ivyo ariko wapi si oke. ubibona gute ibintu ni oke? ibintu ndabona ni oke. kwitaho umutekano wa bose mu kwikingira ni uguhitamwo oke. Ok Condor, du plaisir, du fun. Canal+, profitez de Netflix. C'est parti. Avec en exclusivité en ce moment, K-Pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense est complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif. Mettez la ceinture. Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant. BCAB nk'uko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe. ingurane isomero umushahara wawe igishu yawe mu masaha 48 gusa. iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB. mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna. iyo ngurane isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. itura ishami rya BCAB ribegereye hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mu iterambere na BCAB. Shika mu iterambere na BCAB. Shika mu iterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Shika
turiko tunagaruka tuva bana muri mu mihingo itandukanye cyane cyane abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse mu Shungarara ari mu kazi gatandukanye badukena mu galeri atandukanye tuvuze kubandanya murondera ndetse munaronka ari mbuko barimburuza mu mabisi ndetse mu mataxi n'amatubifuze n'ubwo ati kubandanya mugira umunsi wa kane w'ibikorwa muzibona ko nibyo turi mu mpera z'ukwezi kwa mukakaro ariko namwe tubandanye tubifuriza kugira ibihe byiza ndetse n'abatari mu minsi iba yoroshe namwe n'ubwo ati mubandanye mwihangana kuko uyu munsi buraca ariko ejo canke bukira ari kubona ko iminsi ishobora gusa ariko nigenda inangana ese nuko reka amakuru yasananize no ku mugabane wa Afrika ni byinshi bitandukanye biriko biravugwa nibyo ku munsi wahijya turabigarutse ko tuvuga ati ino Senegal n'umumenyereza Papti wa Makakanya haribazo bikomeye nuko novuga ati iki kibazo gihari minister ya sport hari ndetse novuga ati mu basanzwe bakurikirana igisata cy'inkino muri Senegal bavuze ati twebwe ano mafaranga ndishobora kuyamutekera razi ko novuga ati bari bamaze kuvyofisa novuga ati uno mugabo asuragiye kubandanya amenyeza umugwi inserukira gihugu Lyon Dorateranga ari kubona ko Makakanya hariya muri ministeri ya sport bavuga ati twebwe nitiko turabona ano mafaranga atuyamereza uno mugabo Papti wa bishobora kuba bigiye kuja no mu mburano kabisa kugira bumvikanishe impande zose Makakanya iyi ngorane iri kwiraba ubu hagiyeho umugabo aritekaniye Papti kuko afise ibimuha ubwo burenganzira ariko benshi muri Senegal bari barindiriye bavuga ngo turarindiriye kuraba ingingo izofatwa nande na ministeri umupfasoni aravyiga arabiraba aravuga ati ibi bintu vraiment ntibishoboka ntushobora gusinyisha umuntu imyaka 3 ukacumuha amafaranga agera ku miliyoni 30 ukavuga ko azohembwa umenga ni 46 vy'amayera ati amafaranga ni menshi twebwe ministeri ivyo bintu mwabikoze tutabizi kuko iyo mubikora tubizi ntitwari kuvyemera kandi mwibuke yuko ibintu vyabaye mu mwanya muto urazi yuko yakora atamasezerano aragira hari imishahara yiwe yishuza canke iki ariko nawe bategera ahantu avuga ati J match ya Norvège je ntayo ngira ntayo nkoce arapanika kumburengera yateguye ivyiwiwe aravuga ati jewe nshaka ibi ndabategera jewe nshaka ibi muri uwo mwanya wanze kubona nk'iyo umuntu akubwiye ati utankora ibije ntavyo nkora uriruka kabisa ukavuga ati kumbure canke baba barakubwira ati uyu muntu udatanze ibi turamushirayo uriruka kuri dote cyangwa voilà kiki aza yambaye agira inja muri sare bakavuga ati oya jaye muri sare ntura miliyoni 5 byahindutse natwe twaki udakwije 10 umukameraman ariko yakubwira ati wapi ayavasi par exemple bantu ukiruka kwati abakomitara bacabiruka ati kusanya tugiye rero urya bategeye harya avuga ati jewe naratwaye kandi ndabegera ndavuga ati nyabona agenda kintu ati posha kidogo we tuzobira ati aba type je nkavamo muri no kubyimondo sinzosura kubaronka karenda batega umutego match ya Norvège yari yahumagaye aravuga ati je ngaha ntayo nkoce ivyo urumva iba in honte kuri inde kuri Senegal ko twese turabimenya barapanika nimba yari yateguye ivyo babwiye ati je nshaka ibi ati nivyo ushaka sinya imyaka 3 amafaranga ngaya turayeneye naya iki nimba avance nka ntavyonzi ariko arazwi ayo bari bavuganye aca aragenda arakoca kiye gukoca ihigara kubitwa Mbunyu barasubira kandi aratsindiye hanyuma arabakarifi urumva bararyohewe bagize iki ivyo navyo urumva ministeri ntavyo yamenye ubu rero wa mudamu yavuze ati mwebwe mwakoze ikintu ku gatwe kanyu twebwe ndushobora gukosora ico kintu aya mafaranga ni menshi imiliyoni 3 z'amasefu
ati ayo mafaranga ni menshi mwere mwamusinyishije nimumenye iyo muyakura mutama papi wowe yibere gutya ati jewe urumva we yavuga ati sishobora kumwirukana ati ariko nayo mafaranga mwamemereye jeje sishobora kuyamuha ko ni ministeri hemba uravyumva rero ikintu gihari bavuga ati kabasi tumureke tumuhe ino kanya ya 2027 ariko ni imyaka 3 bamusinyishije 3 nawe uwo mwirukana hazobasigaye uravyumva rero arabira bati umurza federation mwebwe ibintu mwakoze Evan mwimenye twe ibintu je nazo tuzi muri ministeri aya mafaranga ni menshi twe nta twari kumusinyisha ngo mushara mwamemere twe kumwemere tuyakuye he be mwafatiye kugira ngo mwemerere ni mwimenye mwimbe mwigera ministeri biravuyemo muravyumva birikuyemo federation ati Evan birabasha mwe mwavyemeye ni muyamuhe aho rero ikibazo kigeze kiraho urya nawe avuga ati amasezerano nganda yafise mugabo aritwa ivyo muri FIFA bitwaye bamuha neza bavuga ati muhe neza ibintu vyiwiwe mwarabisinye iyi sinyatire yanyu iyi sikashe yanyu hari ibindi mukeneye mutunganirize mutamutunganirije ni bihano tubafatira kandi bikomeye ariko umupira wa muri Afrika mamwe ibibazo mamwe ibibazo pe yumvire amasaga nkayibura yanashaka gushika ari usize bamugize uko nyene arabira bataba abantu wapi ndatwaye igikombe ariko n'abantu badashobora kubona ikintu ciza ndabakoreye ngo bavuge bati wewe turaguhaye ibi turaguhaye babufitiye nk'amezi nk'indwi ariko arakora hagati n'igihugu arakora ariko arabira bati aba bantu jewe hariko tuzokora neza nabo rero sasa baca baramutega muri ya match arazitsinzwe bati nugenda avuga ati sawa ntacu jewe ndagiye hunda araja ti sawa nagende nitwari kuba muri staff abibone nawe ntabizi iyi selection muri nane muri Senegal ingo nawe nimba uvuye aha anyu uzobibona ariko we ibya musanzwe igishikiye wewe Edgar jewe nimba nari hafi yawe kakibona jewe ngiyeho niconshikiye ndavuga ngenda mvuga nti mfise amakinga mvuga ati aba bantu nzobatega gute niko nibaza ko papcha abagize yavuga ati jewe abantu nabo nje bagi ari usisi je nanje ndagiye nivyo bariko barangira reka nanje ndabatege ni saga ikomeye cyane gose Yves ubona ko ntituzi ko biza guherera hehe ariko ni Senegal no bwati makakanya yishize mu gatego kakomeye cyane gose si Senegal yishize mu mutego ni kosa ryakozwe na federation kubwa mbere bwo ntaho nzi kiki federation negosie umushahara wa umukoci kuko umukoce ahembwa n'igihugu ni coach wa equipe nationale federation ni organe technique ya ministere nayo iserukira ivy'inkino mu gihugu iryo ryari kosa ridasanzwe kandi baguye mu mutego w'ujya mugabo yaraza ati ninabategera ngaha hari abantu bahemukira igihugu siyo yarahemukiye igihugu gute erega yarazi ko bataye mu ikosa ne kugutegera le jour de match ega nawo wabivuze bimwe by'abafotographe umuntu agutaye mu mutego nkuri wibaza ko tabagukomesheje wibaza ko uriya mugabo yamusinyishije azi neza ngo ibigiye gukurikiranira kugira noroshe ibintu wewe yarazi ngo njabutse umunsi hari igihe ukora ibintu ngo ujabuke umunsi ugasanga ariko iminsi nayo ikurindiriye izovuga byinshi patyo jewe sinzi ko hari hageze ko agenda canke hatari hageze ko agenda umufatiye mu musaruro muri rusange by'ukuri no mumenyereza Senegal igikeneye umutegeye kuri mondial peut-être wo mwiruka mugabo football Senegal ivyikina si vya mondial byonyene ivyo bashize ko si birabigwa muri mu gikombe c'isi gusa
ahubwo umuntu mutega mondial kugira ngo wari witeze ko mondial uyikuramwe uyitwara uyake Espagne uyitware oya ico ni kimwe ariko amasezerano kumwemerera ivyo ministeri ibona yuko ibi ntibikunda rujya no rubanza kuko aha ni ibintu FIFA intervenamo iyo abari biraba igihugu na sentare zoza zikavuga ziti wowe wa mugabo we ahubwo wakoresheje amayeri kugira ngo usahure igihugu bari amafaranga ni menshi ugihugu vraiment kikije sinze by'amategeko muga logiquement ico kintu wo kibona ko ubutungane bwo ciyumviye wewe warajaniranje abantu ubasinyisha ibintu kandi uzi yuko uri kubasinyisha amafaranga by'ukuri igihugu buryo urazi yuko aba bakinyi aba bamenyereza ku rwego rwa za Senegal nk'aya mafaranga ushobora gusanga meme na president atari umushahara wiwe uyarenze president de la republique ministre y'abateka twe natwo uyabandiki kuyo yandikiwe ushobora gusanga ariyo menshi 40,000 euro ku kwezi ni menshi 40,000 ariko yabateza agatego pe kwezi uri kurabyumva rero mu butungane bashobora kuvuga ati wewe wa mugabo wewe warescroza abantu nuko umutegera kuri match deja kijya n'icyaha gutega ngo match ya uno munsi ngukuno bobo rero hari ikintu kimwe batiyumviriye ubuzima rero kiki barabaye febe il faut kuyumvira ku bintu byose wewe uravuze ngo reka mpfe kuvyemera ntitumaramara hamwe iyi match yoba yabuze kuri ba ibara ryo bariguye wewe visi inkuru y'uwo munsi mugize ikurikirana inkuru iyindi minsi bizoba inkuru none ubaza yuko bijya yanse uno munsi bitariko bigaruka kujya nyine ariko cyane maze kubona n'abasenegal nibo abasenegal keke ntiboroshe ntiyabafashe ku ntiboroshe yabafashe ku ngufu yabafashe wagira ngo aravuze ngo ngubiki ngo wafatiye ko ngira ngo inkoni kuheze inkoni rero nuko wewe wayobewe inkoni yari ariko inkoni yayibafatiye ko inkoni yabafatiye ko nijya match ubu option ni zibiri swate baramuneka amenyereze cyangwa bamwirukana mu mahera nuwo muheshara baramuha ariko ministre bat twego frane otworonka uravyumva nabonye ngira peut-être muri ministre y'abadahimba umuri yari byo masifu ukwezi no muri biju gasanga yarimo shakiki wewe mbwira na wewe tureke wa masifu amasefa araruta marundi ibanze nk'umuntu yobaye gutaye mu mutego ngo ahembwe muri yaridi wa marundi ngo kubera ko ari umufootballer umva izo sentare izo ngazo rucago tuvugisha ukuri nuko nyana ari intervention ya FIFA ibyo navyiraba FIFA ivuga ngo warasinye uri president of federation ni wewe wabisinye urabimwemerera ngibi ariko riya mugabo ashobora gutuma buriya kike sometime ifo gushiramwo basi no kuvuga ngo sinononere n'igihugu cyane ariko nabo baramushavuje gute kumuheranira imishahara yiwiwe ariko akora atamasezerano afise bamuherana imishahara kubera iki yemeye akaza atamasezerano rose ivyo rero umva erega byose wewe hari ibintu ushobora kwita ikosa kubera arakavuyo ka federation ariko n'abantu bose b'abanyafrika tuba ako kavuyo tukabamwo samdamere hagera ahantu tugatahure ega nijana nakubwira none gakiki wewe urabaye appointed kuba umumenyereza hagusaba amasezerano imbere yuko uja mu mabanga wobuze ngo ngo ikintu ca mbere ntomboye kuba umumenyereza nukuba mbaye umumenyereza ariko kukubona yuko wamaze gushinga imizi ngo reka noneho ngo ntango ngo nce ebana ngo nce nsaba n'ibitaba gusa Senegal Federation hari kosa bakoze na ministeri kandi bazowunywa kandi urarura kabisa ikosa bakoze mwebwe muramaze gushiraho umumenyereza nta masezerano mu muhaye basi kuki mutari bugire na bya biganiro by'ibanze abakora ibintu byiza ku kwezi ako gashahara mubanze mukamuhe yiyumve yarabinjiriza amafaranga je ndatwaye kandi
gutwara kandi amafaranga batanga erega kandi imbere yuko inatwagwa hari akazi yabanje gukora yategezwa kuba yagahembewe ku kwezi ibyo byose rero avuga ati ntacyo ari umuntu ubwira ikintu yiva kuvuga reka tuzovugana banza ukore ubwo iyo niyo ntango y'ubu escrow banza ukore iyo umuntu akubwira uko none wamubona birangira birangira nabi urumva rero kuba wa mufotographe akiriya avance we tuzovugana nta kibazo amafaranga uzoyaronka ariko yagutelefona ntumwitabe ukavuga ati sha ko je avance namaze kuyarya kumbura twavuganye nk'imiliyoni nka 3 yampaye 800,000 uravyumva ukavuga ati bana brother je ibintu nje ndakeneye amafaranga na avuga ati ko tuzovugana urumva ntugire ikibazo none yakwima ndi mu bintu byinshi wamufotographe ukavuga ati ya 800,000 basi okay je narayari ni avance reka ngene gukora ariko ngira nabatingira ahantu nanje urya mutipe ashobora kuba baramuhaye yanse kuyama ibi vyumviro cyo mu muntu urumva wagenda ugakora ukacuhengera hamwe bagiye muri amafoto yo kuri beach canke wapi jezi foto arabutama yano noneho nisengero wa foto reka dufate ko uyo mufotographe ari no mu membre wa famille adatinya kwiki ubambe ko ahava maramaza ava tuteza ateza akavuye muri famille uyu mugabo nawe yarakwiye kuraba ibishoboka vraiment akavuga ati basi ajya ndabona birago kuko arabizi uko bigoye akavuga ati basi ni mu amafaranga nakore iki niki yale marupurupu yote ni peni marupurupu no kuvuga amabonisi ari yamantuze ajya amabonisi yamantuze ya za kane izi za mundial ni mumpe ndabasi ni vyiza gusiga izina ryiza ahantu si kuri poste y'igihugu vukamo erega kakavuye ari karateza yaba ari nk'aba Claude Leroy ni Claude Leroy le sorcier blanc aba bantu uzenya aba ba Hervé Renard no batahura bagenzwa muri baza muri Afrika bagenzwa n'akazi ariko n'umusenegale n'umwene gihugu muri Senegal n'umwene gihugu sometime ifo kuzanamwo ako kantu basi kukubabara igihugu kugukunda igihugu kavuga uti reka nirinde izi ntambara reka ndazirike donc kuri wewe kuko wewe uri kukomeshana na president wa federation ejo si hari nawe si huri ni federation Senegal ni gihugu cawe ca Senegal ba sinzi peut-être amasezerano yasinye kandi atayasinye oya uvuga iyo mitego ico yafatiyeko urumva bwa ati umvuriza je yafatiye ku mutego urumva oya ndiko ndavuga lo monta amafaranga yasabye ni menshi sinzi yafatiyeko kumbure peut-être avuga ati nakahembwa ya nanje ndi ku rwego natwaye kan antuka nimba numva ba Petkovic canke bande bo muri za ba wabi canke bahembwa ya je mvuzaye sirema kuba ya negosi nk'ayo mafaranga shaka ikiyo bakaza ko negosia ubona bari kuja kubikorera muri mondial bakabikorera lo jour wewe wumva yabateze umutego rero aha federation iri muyabira kuko ministère ejo yarabisohera avuga ati twe twarabicirya ni turavyi kuko bari barindiriye ministère kwivuga ministre wa jeunesse sport aba twarabicirya ni aya mafaranga n'ukuri two ntayo tworonka nayo tworonka twomuha ni menshi mwebwe federation mwamusinyishije ubu burenga amafaranga mwimenye iyo muzoyakura ubu rero nk'uyu aritekani uravye yuko ibi bintu kikinda gutera inkuru bihakwa gusa n'ibintu hari umukinyi yabizize ngaha mu Burundi gute guteza akavuyo ava match nta saga nk'iyo wibuka ariko nuko habaye abantu bobo birinda kugwa muri uwo mutego wewe yashwanye no mumenyereza uriko ravyumva noneho asa nkuko agumuye groupe kuri no mumenyereza ni yaba hari ntidukina abantu babibona kare bemera gufata umumenyereza bamushira muri tribune bamuhenda ko bakoze ico ashaka muga bari bazi ko iyo dosiye bayigarukako baza kuyitreta yakubise imyaka 5 nayo wibukiye birasibi ibi bintu nebye gufata equipe nationale ukayitegera le jour de match kuko uzi yuko ngo
ebana ngo aha ndazi ntibemera kumaramara ngo ibara rizoba ari gudu ibyo ni ibintu kweri abana nuko harimwo intervention ya FIFA muga bikorewe mu gihugu biba bikuye guhanwa by'akarorero cyane ibintu kweri ibintu nisanga izogira izokomera abyo ninamubona no mu mirangi wacu nzomutinda nukuri nzomuca uyu mugabo sinzi wamuhaye ubwo bwenge kabisa ejo bundi nahuye n'umuntu abantu bategana ibitego n'ibindi nahuye n'umuntu muri aba bantu bidandariza amafaranga kuri charge ya telefone ibi twita limikash umugabo avuga ati ngirira depo y'amafaranga ngano baca bapfa ko muhaye amafaranga ya sex ngo tegezwa kubimwirava kufisayo umbirizi yo kezi rero turabaza tuti ego byabaye izi ni ngaruka ntiwayashaka nese amarundi uri kurabyumva ugasanga umuntu aragiye cyangwa babahungu babalimikaje ari gugenda ukamuha dime amayini ukibagira kumubwira uti nayo ingene ya demira cyangwa kubita yose agutegeraho nyene ntiwavuze kandi hari n'uwo babigize nkana ariko je ntiwambwiye yukeneye ariko vrimo urashaka kurungika amayinite utagize utabajije umuntu utambajije wosanga nkaho harimo n'akacanga na cyangwa ku mugongo wawe ntahe nakwenenye byogiye imitego mu buzima irabaho no mu buzima bwa misi yose gusa umugabo ategeye ahantu heza kabisa uyu yateze igihugu yateze igihugu ico rero ico ni ryo kosa rya mbere yakoze erego nuko FIFA yoyo ivyitabira FIFA ihagarikira amategeko iyo wihenze warihenze iyo uri umwana n'umuntu atazi gusoma reka n'amategeko akubwira umva nta content irimo nta nova ko nta gahato kagiye urabyumva n'uruyeri wewe uraciye ubwenge amategeko urayazi urumva nta nkoni yagufatiye go canke wabisinye ubizi ibyo ari byo wari gushobora kuvuga ati okay ni waha kuja harya nta kibazo turashiraho uyu mwaje wawe sivyo ariko uzovyishura niwagera hariya ibara ryo bari gura uravyumva uzovyishura niwagera hariya aho buje mu mateko yiwawe ati jewe ibi narinzi ko tuzobivugana ariko wewe washatse gucisha hiwawe urumva muri ico gihe ugararije igihugu ariko bobo barabaye febe hamara bwa ati nta kibazo reka tubigire wowe genda ukoce kuko murazi yuko Senegal ni kimwe mu bihugu muri Coupe du Monde cyabona ko gishobora gushika kure nabonye match ya mbere ubwo bayitsinze no mu Faransa hagize départ nziza ukone ko France bayidominye inasiyari babura ko iri favorable kugira gutwara igikombe ariko Senegal baravuga ati ahantu twoshika kure rero dutegeye ngaho katubige nta kibazo ni bon tuyimugirire bihere hama yikonsantre tamakumba bashize mu kamasho rero kuri ibi inye urabona ko ministere yabihaye umugongo uyu mugabo rero ashobora kudepoza iyo plainte muri FIFA mu gihe federation itogira ikikoze kumbure mu kiringo washaka azovuga ati je ndabitanze hama FIFA nyishurize Yes, nuko reka makuru yacu nuvuga ati tuyabandanije mu gikombe ca Afrika ku ruhande rw'abigeme ubona ko nivyo ku munsi w'ejo ariko barasozera journée ya mbere umugwi nserukiragihugu wa Ghana wari kutsinda Cap Vert bitsindo 2-0 mu gihe muzingo zako zirakinwa n'umugwi nserukiragihugu wa Cameroon yari kutsinda umugwi nserukiragihugu wa Mali ibitsindo 2 ku gitsindo kimwe uyu munsi nkino ziza kwa zabandanije mu gitandukanye za kuba iri mu kibuga nona ko no mu masaha ari imbere umugwi nserukiragihugu wa Senegal zo kukina journée ya kabiri ukina anovuga ati ngaha na Kenya mu gihe Maroc iza kuba iri mu kibuga iri kitana mu mitwe n'umugwi nserukiragihugu wa Algeria izindi nkino ubona ko zitekanijwe ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa gatandatu tukabona ko nivyo mwaka kanya bageze kuri journée igira kabiri ndetse imigwi itandukanye ibandanya igifatamwo neza
cane gose kanavuga ati duce ku bijanye n'isoko ry'igura n'igurisha na cyane cyane gaha ku mugabane wa Afrika bamwitwa Mufel El Hanach ubona ko yamaze kuba yerekeza mu mugwi wa Montpellier umukinyi akiri muto cane gose makakanya ariko ubona ko navuga ati yamaze kuba atera intambwe yerekeza muri Montpellier n'umunyamaroke kikakiri muto ariko ubona ko navuga ati bobo imiryango ibandanye yoguruka bafite generation nziza cane gose ariko n'imiryango iguma yoguruka kuja muri Montpellier ku myaka nka 19 navuga ati ni step guteye abanyamaroke no musomeze neza ya sando formation ke bafashe bariko basohora abakinyi benshi ubona yuko kandi abo bakinyi bagira gukomera bakiri bato kiri kintu ciza ni kintu bateguye ni nk'ibi byo mu France ubona Clairefontaine iguma iproduisa hamwe ati ariho umwana vungutse wa 17 à 18 ans aba bamanyesha Kiyushi bose bavuye muri za Clairefontaine n'abana bakiri bato rero kuri Maroc ikintu bariko baragira c'est presque la même politique nk'u France rero abana bakiri bato turabona aba banani ba Boadi turabona baciye muri Clairefontaine aba Unahi bariko baraza n'abantu bakiri bato rero Maroc ndabona yuko ibiri kuyakora ndibaza yuko Maroc burya araba yagize sheki Maroc yagize sheki datwajya kandi bas kubitwara nibirahe ariko jamvuga sur tapis vert ayagize sheki mu kibuga mu kibuga ayagize sheki n'ukuri kuko ikintu cishe Maroc ni kimwe Maroc yakiriye kandi 2 ikigenda mu mutwe izi kugiye guterura igikombe ivyo rero utagitwaye birakwica mutwe ico no kubwira Edgar woza urabi iyi kanya ya 2027 iyi Maroc izovuga ati dukosora ivyo twagize ejo bundi ari umumenyesha makuru w'umufaransa akora yigenga yitwa Romain Molina niwe yavuze ngo mu gihe Cote d'Ivoire totwara kandi izobihenza abantu ati ni equipe yuzuye ifite abakinyi beza bo ku rwego rwiza simbona na equipe yobegera ati Cote d'Ivoire imeze neza uravyo ati iyi idatwaye kandi yobihemukiye abanya Cote d'Ivoire yoba iduhenze kuri effectif ifise ariko Maroc yagiye sheke bagize barashaka kuyikosora bavuga ati nukudutware hakiri kare tureke kwishiramo umupira uradunda kabisa tugaraba dukine ama match tudafise mu mutwe ngo turatwara igikombe je ari ikintu kimwe je nemera yuko iyo ufise vyose kugira utware igikombe gutwara igikombe kikaba itegeko setu muri aya maturu nkuko Maroc wari kwayivuga ubonye kuvuga kuri iyo commentaire y'umugabo ariko ukaza ugashika muri finale iyo niyo minimum ya esquize kuko mura muri finale nawe si umwana kandi muba mwakimerita mwiza eske Diaz yatera irya penalty ntibyabirangiye yahitse ntabwo rero buri gihe byose dutegezwa ko amatubibona ko ari yeshe objectif igikombe ariko naco batwaye aho ebana ibayeshe oya iyo uri umuntu watezwe finale none ugashika muri bameye watezwe gutwara igikombe ugashika muri finale cyo kintu nukuye kukizira umuntu ahemuka nujya mu favori uzubona kubiswa nko muri quart de finale uyo na esquize abafise meme finale urumva urabona ubufaransa bwari favori bwakubitiwe he muri demi finale buga batsinzwe n'ubuciye agitwara deja iyo ni esquize wigeze wumva Dede bamutera ivyatsi wigeze wumva banegura nibo bambere bavugura bitse wigeze wumva banegura parcours ya kuribuka igihe aviriye muri quart de finale muri Ligue des Nations bamu oya bijya byo ntushobora kubona na Espagne nyine ni ikintu kitaba coroshe ariko kuri Maroc ibiri kirategura muri uno mwanya ni ibintu bizotanga umusaruro save aribyo hariyo pressure y'imwitova kuri Maroc bagiheruka kera bagiheruka kera cyane iyo pressure yoyo ntizopfa bavuye mu gihe bataragitwara kandi bafise groupe nziza ikimerita abagitwara ntaco babarusha ico nikizogenda kibavuye mugabo hari ibyo umuntu akora nawe ukuye gushima
nuko noneho baranagifise barakitwaye ntibuca bagihaha erega finali iracakina baracari mu kibuga itariki 8 z'ukwezi kw'icumi niho 90 minute zizoba zikwiye après deux mois ntivyoroshe na gatoya yes nuko reka amakuru yacu novuga ati tuyabandanize ku mugabane wa Buraya kera kabaye nabonye umukinyi mitirano yitwa Kiki umunyafrika wa mbere akini Argentine Kiki Ramos ni umwana akiri muto cyane gose umunyafrika wa mbere uyu mwana bisanzwe yavukiye muri Haiti mwaka wa 2009 ariko rero novuga ati haje kuba imitingito ya Nyamugigima ya 2010 ihitana abantu barenga 3000 umwana ararokoka hajya gikingiyo Imana igucira inzira cyangwa zitara ryawe tarakure kuri vuga uti riraka kabisa kandi rikaba muco muri kira benshi uwo Kiki Ramos ko vyagenze no kuvuga ko ari mu barokotse niyo Nyamugigima ya 2010 hariya muri Haiti haba umuryango uza kumwadopta abazi ko hari imiryango ivuga ati ni mu uwo mwana cyangwa umwana akiri muto aze mu muryango uragashaka umwaka umwe wifitiye umwaka umwe n'amezi ngo atakakana vema abavyeyi bapfuye bijya bintu ntavyo tumenyereye go ijya jezi yambaye umunyafrika wa mbere umengo n'umupeti wo ngaha mu Nyakabiga yayiguze kwa Boss Joe umupeta z'umupira pe gose name nda ma skills iyo ku munsi wejo umwana az'umupira famira iramwitorera iravuga ati akana abavyeyi bapfuye nikagira shinge na rugero ikatugatwara barakarira umwana abona developa kabisa gukina umupira baramufasha mutwa amasado formation biki umwana rero yamaze wakina mu bakiri bato imyaka 17 muri Argentine abantu bose bati nukuri arageze ko tureka byabintu umundabe umunyafrika wa mbere jaswadi yabo yo barigeze kina mu Munyafrika nta yeka nta numwe pe cyane igihugu Munyafrika kabisa kugira ngo uvyura umutwe biragoye gose rero ni ikintu nta kidahinduka nka vya bindi bavuga mu myaka yahera abantu batari bazi ariko hari umuntu yabivuze aravuga ngo I have a dream aravuga yuko afise indoto aho Amerika izoba imeze kunuku izoba itwagwa n'abantu bameze kunuku haciye imyaka ntiyaragihara ariko Barack Obama araza umwirabure atwara igihugu ca Leta Zunze za Amerika ibintu benshi byabaye ibintu nyene byagiye muri histoire nibi bishabuja muri histoire bivanye n'ivyabaye muri Argentine ku banyafrika akavuga ati kameme agacu gato karatangwe kwaka akanyenyeri kabe karatangwe kwaka nyirakumbura ibintu bizohinduka mu myaka iri imbere mu gihugu ca Argentine yes ni umwana rero akiri muto yitwa Kiki Ramos kabisa ubona ko yaraye no bwati akinye urukino rw'iyo rwa mbere mu guserukira igihugu Argentine batarenza imyaka 17 umva ko inzira yiwe ntiyabaye ntoyi kubera ko yarokotse n'ivyo impanuka ajya Nyamugigima mu mwaka wa 2010 hariya muri Haiti ariko mwaka kanya no bwati itara ryo yikorera kuko yamaze gutera intambwe nk'umunyafrika wa mbere n'umwirabure wa mbere no bwati akiniye umugwi iserukira igihugu novuga ati wa Argentine nako novuga ati ni ikintu cyiza cyane gose n'itara ry'uno mwaka akiri muto cyane gose novuga ati ririko riraka ku ruhande rwiwe ese nuko reka makuru novuga ati tuyabandanije muri za transfer ku munsi w'ejo vyaje kuba official hariya mugwi wa Chelsea the Blues witwa Danny Welbeck w'imyaka 35 yamaze kuba novuga ati asinyira umugwi wa Chelsea the Blues nivyo twagarutse ko turiya mugura keneye aba leader uno muhungu ashaka kwaje novuga ati muri yanze avuga ati hari abana benshi cyane gose muri Chelsea the Blues ariko ya leadership arayizanye If witwa Danny Welbeck makakanya yamaze gushira urukundo mu masezerano hariya mugwi wa Chelsea the Blues nukuri je ngaho urandenganije are transfer iba ikozwe n'umugwi ukavuga uti transfer byukuri ikozwe kubera
objectif ari nta objectif nimwe mbona gusinisha Daniel Welbeck ntaco mbona cagendewe kiretse haje nk'umunya Chelsea muri bariya babikoze akadusigurira tuyaje kutumarira iki niki nubona ko ujya mu bukene muri dere ntaho nzi yabaye muri dere Daniel Welbeck mu migwi yabayemo Seto iyo yaciyemo ari iri ku rwego rwa Chelsea ariyo Manchester United ariyo za Arsenal ikingirango ravyibuka muri Manchester yayibayemo harimo abagabo muri Arsenal yayibayemo ari umukinya ari uko nyene ni yari Arsenal none yakavuye kenshi ya za 2011 2012 ibintu nk'ivyo noneho niyo Chelsea yobi muzimwo leadership abandi batazi ikabikeneye leadership mu bakinyi baba jene tuzi ko iguyice simbona ko Chelsea keneye kurokrita umukinya kuze ngo kubera ko bashaka leadership oja kwa Daniel Welbeck ico ntaco mbona niyo mpamvu ndakubwiye aho ndakureganira ijambo ryanje wampaye ndaripasiye kiki oya uyo n'umwihwezo wiwiwe kandi nta muntu ashobora kwankira umuntu umwihwezo wiwiwe oya urumva jewe co mejeje kuvuga meje gusigura wampaye ijambo batajambo mfise kuri wene naraze n'uburenganzira bw'iwawe kabisa ba je co nova kuri transfer ya Daniel Welbeck c'est vrai arakuze à 35 ans n'umukinyi twabonye no saison yabaye mbi ko yahejeje afite ibitsino 13 sibike uri mu ataka ukina muri club nka Brighton and Hove Albion rero twarabonye benshi bakunzi ba Chelsea twarabonye yuko Chelsea ari club yarimo des talents ariko amarecruitment bagize d'ici muri iyi myaka itatu yari recruitment des jeunes joueurs ukabona yuko yave des choses bagira ukabona yuko ari ibintu kabisa nkuko babivuze habuze umuntu wo muri der ari harya ashobora kuba hari avuga ati jewe ibintu bimeze gutya ari gihe ushobora kuba ugira wubaha umuntu ukavuga ati nakaringa hari ukuntu ntikomporta no kureba yuko disi nka Robert Lewandowski ari umwataka harya hari ukuntu Lamine Yamal topikomporta parce que arashobora kurespecta imyaka akarespecta kabisa niyo experience amusungu kiki Lewandowski na Daniel Welbeck oya sito kibamwe ngovuga kucerekeye experience ni imyaka ukagira igitinyiro kuri uwo muntu bavuga ati birasaba na level y'umuntu urumva ndamwubaha uyo muntu urumva rero kuri twarabonye kuri Chelsea yuko ico kintu bakibuze leadership nico gituma wabonye ni na transfer ya nani yaheze ya Jordan Anderson sana ko bayisoma iyo yaheze rero cyumvikana ico kintu carabuze kuri Jordan Anderson wewe ni na tushera byivugiye yaravuga ati nimba ari umuntu maze kubona muri day ntashobora gusiga muri Coupe du Monde c'est bel et bien Jordan Anderson suko yari umukiye gitangaza muri Premier League turazi yuko yigeze no kuja hari abaragaruka muri Ajax araza muri Brentford suko yari water ariko hari ico yamubonyemwo gishobora kumufasha no musi nimba Xabi Alonso yakiyo ati Jordan Anderson ingongaha même si ukuze ingongaha hari cyo uzomfasha face yaba bana baruha maruje gaje maruje barashoboga mu kibuga umukota ntinjira mu kibuga baracagwanira penalty iyumvire hari ibintu nimba ari Daniel Welbeck ari haryane uramuha iyo pass hari amakosa dakora urabanze kubona dukosa twabanana bakora uri nk'umwataka ba Joao Pedro aba Daniel Welbeck navyo bagira n'abantu bafite experience arondera igora rirondera iyahushije urabona ati umuntu yari yakiye kabisa rero bitandukanye na ba Liam Delap bashobora gukiruka mengo gati uyu mwana ananiwe igori y'icana bari bagiye baronke victoire ariko akiyecana nyene ariko Daniel Welbeck ari harya arashobora ati jewe victoire ndayikeneye ukabona arabakuye ahantu rero kubwanje kumwihoze wanje Xabi Alonso yarabonye generation fils arakeneye kumixa agashiramo abantu d'experience bashobora gukuza abo bana bababwira ati bimeze kubigenda jewe sinanse yuko ivyo uri kuravuga ari byo niyo shwa ya Chelsea mu balidere bose bafise n'imyaka igize ubwa mbere narabivuze ndavuga nti abataka baravuze barakenye kandi barazimvye wewe
ico yagize nico no kubwira nico tugiye kuraba nico kukijije ubunyene saison passée yasinze ibitego 13 13 muri Brighton uravyumva sibiki uno musi ndo tugiye kuraba qu'est-ce qu'il va aider Chelsea uri kurabira abantu kuri n'ikintu umuntu atoshima kuko a 35 nka Chelsea uje kuyifashika uravyumva ariko reka turabe ingene bizogenda niyo tuzobijija tuvuge tuti iyi transfer yarayihenze ko a 100% urumva canke il a voulu faire ça pour aider les jeunes kuba abajene bari autour y'abantu bakuze nka ba Jordan Hanson ba Danny Welbeck n'abantu yavuga ati uwo hagati aba ba Caicedo ninge na ba Enzo cyayi ba Cole Palmer baracari bato comportement yabo uyarashobora kubashira hajya twarabonye muri Real Madrid Modric yinjiye arahindura ibintu kubera iki bajya abana ari ibintu bigenza avuga ati no tugire gutya anye byose baragenda neza tugona match irahindutse kubera iki ya leadership ya experience afise aza akavuga ati duturize umupira dukini rero ibi sape arrive kuri Chelsea tubirindire sino bashobora kujija ngo a 35 unatagishoboye aracagishoboye kubera yaravyerekanye na saison passe 13 bis c'est pas c'est bike jewe ivyo uvuga vyose je ndavyumva ikibazo ndagifitaniye n'umuntu yitwa Welbeck uno wose afise 35 siko yarukiye mu mugwi wahe yaciye muri moya wa Manchester yahakuwe niki deje ubwa mbere bwo level ya Manchester na Welbeck barageze igihe barabona ko bidahura icura cembe baramurekura kandi ku myaka mike cyane bivuze ngo kubirabwa no mu kibuga byonyene ntabwo yigeze aba level ya Manchester kandi Manchester na Chelsea ni level imwe siko ava ngaho yigira muri Arsenal yari ikipe yigwari yari makajagari kenshi nawe ntaho tuzi yayifashije byinshi byo mu kibuga siko kandi Arsenal yizanuye kuri level imwe nande na Chelsea siko subwo rumwe none uyu atabishoboye ku myaka mika kiri munsi y'imyaka 25 uno munsi agiye kuri Chelsea afise 35 ngo bamuronderemwe ivyo atahaye Manchester afise 25 afise 23 uno munsi agiye muri Chelsea ngo bamuronderemwo ivyo atahaye Arsenal kuri iyo myaka jewe ikintu nanse ni kimwe umunidere sawa ariko jewe muburorero bwa leadership nubwo ngo Modric yabikoze muri Madrid Modric yabikoze kuko twari tubimuzi siko ndonderera umukinyi muyigeze ko urabona hajya ibintu bya leadership biranavana nico we wakoze sinzi kuvyumva biranavana nico cubahira ufise ebana uyu ni Gareth Bale uyu ni Benzema turamuzi muri Madrid akora ibi nibi nico cubahira abantu bakavuga bati uyu unatwe ni mukuru wacu dutegezwa no kubanza kumwumvira Danny Welbeck yakoze iki agenda bajya bahungu bakagira nico nakubwiye nyimba bashaka shwa y'umuntu akuze bazana kubwa leadership ntabwo shwa nziza yari Danny Welbeck abakinyi ni benshi cyane ego bataka barabuze kandi Chelsea igomba kubakira ku muntu niyo kubakira kwa 35 ndemeye ko bashaka leadership ariko ico nanse ni shwa bagize nta sense ifise uyu n'umuntu avuye muri Brighton malgré ibiharuro byose wowe ni experience ya Premier League Chelsea turazi reve zayo turazi ibyo urwego Chelsea kinira turazi ibyo Chelsea iviza ariko kweli aba umuntu yitwa Danny Welbeck opfu muja hariya muri Arabie Saoudite ukagarura Benzema kamuza muri Chelsea ko Benzema ni profile ni ballon urashaka kuvuga uti azobwira Joao Pedro amwumve ariko Danny Welbeck Pedro we nashaka kuvuga ati jewe no munsi deja A23 amaze gukina ibyo utigeze ukina erega birabaho ntabwo jewe mbona yuko ari oya reka c'est vrai reka nubwo bavuga tureke tubihe umwanya kandi keke nawe uravyumva yego uravyumva tubihe umwanya ashwa yari kuruta izina Welbeck ivyo jewe yigaye igihuha gitango navuze niyo transfer ntinashoboye sinumva ko cyose yo navyuha ivyo Xavi Alonso we yagize arazi impamvu agira dana nebe na Anderson
Anderson kirumvikana Anderson ya profile nariko ndavuga niyo ijya profile nariko ndavuga ijanye n'ivyo yamaze arayifise yarayifise urumva wewe barashaka kuza ntumubaze vyo mu kibuga mugi ivy'inyuma y'ikibuga kabigo mugabo nibeke je ndabona yuko ari umuntu ataco yogwa vyose yes nuko reka Estevao yarigeze acenga nkako yoga hanuri reka tubirindire kabisa ubona ko ni transfer yamaze kuba official ya kwa Chelsea do Blues wita Danny Welbeck yamaze kwerekeza muri ya Mogwi reka dukwite gato tumina amate gato cyari muri Miha Silende Lofix tugaruka twakira n'abatumire maze kumenya cyane gose mu rugo rwiza ruragendegwa mu rugo rwiza rw'abana bashitsi tuca muri Miha Silende Lofix tugaruka twakira n'abatumire ubona ko bamaze gushika kandi bamaze kwikazanura